nk'umwe mu gwaruka rw'abarundi ufise ahantu ukorera muri kino gihugu ntabwo babigutera iyo uri kurakora ugakorera muri kino gihugu umaze imyaka mike ugasanga ndetse ubu uri kuranakoresha ababene wacu b'abazungu? Ahubwo aho kuntera ubwoba bintera inguvu kanaka zituma mbona yuko hari ikintu nagiye gukora muri ino si kandi ngomba no kuvuga mu buzima bwo muri kino gihugu canke ku bantu bakora business. Ni byiza ko uba office muhiri wawe kuko hariho ibikorwa udashoboye kurangurira kuri office ariko amara gushika muhira ukabirangura canke ibikorwa ushoboye kurangurira muhira imbere yuko ugenda kuri office. Ntibyoroshe ariko kuko hari igihe nshoboye kubyuka nka saa 10:11 ico gihe mbyutse ugasanga nari naryamye nko masaa 5 saa 6 saa 7 biravana n'ukuntu narushe kandi biravana n'umunsi wariwo. Hari igihe nshoboye gushika nkashika muhira mu masaa 5 masaa 6 canke saa 7 namaze gushika muhira bivanye n'uburuhe. Hari laptop iri ngaho inyuma yawe nkicara ngaho muri office yanje maze kwicara ngaho muri office nkamera nk'uraba utuntu n'utundi muri iyo process yo kuraba utuntu n'utundi hakagera igihe nkumva uburuhe bwabaye bwinshi none nkavuga nti ngira ni intebe ya office iri kwiratuma nduha none nkavuga nti reka nicare muri zino ntebe. Muri ico gihe iyo nicaye muri zino ntebe mfise laptop mu minwe akenshi nkunda kwisanga rimwe na rimwe nisinziriyeko hama nkasanga nko mu masaa 8:30 saa 9 ndi mu ntebe nkaca nikangura maze kwikangura nkaca ngenda kuryama byoka muri ya masaha nshoboye kuryama amasaha 2-3 nkaca nikangura nkaca nsubira muri vya bikorwa. Okay, bakunzi ba The SOA Bisho, mu misi irenganye twarakoze ikiganiro tugikora live kuri ndabivuge live aho turiko turaganira na nyakubahwa Dieudonné Nkurunziza aba muri St. Rapide muri Iowa. Ariko ico kintu jewe caramfashije cyane mu gutegura ubuzima bwanje kandi nico kintu nihaye kugeza uyu munsi ndacakigendera. N'uyu munsi twavuze ko tuzohishikira kugira ngo turabe twereke ibijanye n'ibikorwa vyiwe akora. Uno munsi rero tukaba twashitse akaba ari ofisi yiwe ahasanzwe akorera muhira. Muze kudutunga ikibabaje nuko uno munsi ari kuwa Mungu. Ari kuwa Mungu rero abakozi biwe bose bari muhira na cyane muri iki gihe turimo cya corona usanga benshi bari mu mihira. Ubwo twari kugira nk'igihamana ciza cyari kuba byiza iyo tubonye dusanze n'abakozi bariko barakora ariko kubera ko tuhageze kuwa Mungu ivyo uza kubona nkuko twahishikiye atari mwe twagira live uraza kubibona. Ubwo muri make rero ni Steven Biko Raphael ubu nkabandi muri Iowa ni ku munsi wa Mungu aho tugira duteramane atubwire uko ibintu byifashe. Birashikiganira ukaba uri ku kirorera atari ku munsi wa Mungu ariko twagifashe ku munsi wa Mungu. Kaze cyane twumvirize Dieudonné Nkurunziza atubwire uko ibikorwa vyabikora. Rero ujya mwanya ukoresha kugana kuri office hari gihe bimwe uba wabiranguriye muhira hama noneho bikagufasha kugenda kubandanya ibikorwa byawe ku kazi. Akarorero ndashobora kuba ndi hano hakaba hariho ibintu ari lazima nka 2:30 bize kuba byashikiye muri office kanaka canke iyo bija canke ari nk'ikintu kanaka ari nka communication kanaka ngomba gukora imbere y'amasaha kanaka y'igitondo mugabo. So muri ico gihe ico nkora ndavyuka nkiyoga meje kwiyoga imbere yuko ngenda ku kazi nkaja hano ibyo bintu nkabisamiringa nka email nishura ibiki nkaza hano nkicara muri office nkabyishura maze kubyishura hama none nkabandanya no kwitegura nkagenda ku kazi canke naho akaba ari muri weekend nkaba nka Sunday nkuno munsi turi kumwe urabona ko no munsi ari Sunday nkaba ntiyumva kugenda hariya muri office ariko hano muhiya kubera naho hariho setup ya office nkaba no bikorera hano. Rero iyo udafita office biba bigoye cyane kuba nicaye nko muri izi ntebe nkaca nkwega iyo meza nkaca nkorera ko ibi urumva ntabwo uba uri comfortable no
gukora ibikorwa nk'ibyo by'akazi ubikorera ahantu hatateguriwe gukorerwa ibikorwa byo muri office. Turabona iyi ni imodoka imwe mu modoka ukoresha ikora mu buryo nyabaki, turana ko ari ijya nini itwara abantu benshi. Ni kuvuga iyi modoka igituma ari nini ubona ingana uko ifite low seat atatu, ni kuvuga ahantu abantu bashobora kwicara hatatu, intebe 30. ni kuvuga nk'umuntu yafise nk'umuryango w'abantu batatu, abantu bane, mugabo akaba yifuza yuko agenda ajanye n'umuryango, ntabwo nk'inungika imodoka ntoyi cyangwa imodoka nini ingana niyi, kugira ngo umuryango ushobore gukwirwamo n'ujya mu kiriya wacu yiyumve yuko ari safe. Okay, je narigeze gukora nkuko twabivuganye mu ntuze gukora muri aka kazi, hari igihe wasanga umugwayi uramushitseko, ariko ndinzere ngira ngo bikora kimwe, ugasanga nti ujya mu mugwayi nti reportinze cyane ntiyavuze ko azojana n'umugwayi. Akenshi je waho nakora bacha bavuga ngo mubwire ahamagare kuri MTM bahadinge umugwayi, batamwadinze naca ngenda, sinzi ko naho ariko bimeze. Na hano niko bimeze, ni kuvuga iyi modoka nshoboye kuyirungika mu gihe abo bantu ntababonye kuko bari muri system. So muri ico gihe iyo batari muri system, ico nkora ndungika imodoka isanzwe, hama nka jewe ntashoboye guhamagara the same day ngo tubikore kubera turi dufise abakiriya benshi, nta mwanya dufise wo kurindira canke kuba twokora ayo ma processes kuri uwo musi nyene. Gusa ico dukora twakora ibintu byo kwigisha abagwaye, tukabamenyesha yuko mu gihe bariko barategura rendezvous zabo bagomba gukora gute, bagomba nimba bafise uwundi muntu yiyongeye ko bagomba kumushirako imbere yuko twega dushika aho hantu. Dushitse aho hantu kwega ikorwa cacu no guparika imodoka, tukarinda ko umuntu yinjira, ujya muntu ari kuri ari muri system, hama tugatubwira gute tubashikana ku bitaro. Okay, mukunzi wa Desu Abisho nko kuri kurabibona, iyi ni imwe mu modoka asanzwe akoresha. Tuje ngaha kugira ngo turabe imodoka akoresha. Buriya Barundi aho turi hari gihe twibaza ko ibintu byose bikorwa n'abandi bantu twe tutobishobora. Ubwo rero reka atwereke zimwe mu modoka akoresha, ko hari abantu mwabonye tuko turakora kuri live mukibaza ko ngira ngo ari ibintu atari byo. So ningerero turabe atwereke, nyakubahwa utwereke amamodoka ngene ameze, ndibaza duhera kuri iyi inge tuze kugira ngo nabo barabe. No kuvuga nkuko mwambariye ngo ndabasigurire, ndabereke imodoka zacu ukuntu zikora, ukuntu zimeze. So kimwe mu bintu nashize kuri zino modoka zanje ni logo. No kuvuga iyi logo niyo yerekana uwo ndiwe, ibikorwa nkora, n'inamba ndetse na website. Urabye hano urabona logo y'ikampani yanje, hama noneho munsi hariho ibikorwa nkora. No kuvuga ikampani ni Rapid Run Logistics LLC, no kuvuga iri formed mu ntuze ya LLC. Hama ibikorwa nkora ni non-emergency medical transportation. Hama noneho inimero umuntu tuvuge nk'umuntu akeneye nk'akazi canke umuntu afise ikibazo cyari cyose mu bikorwa dukora, ashoboye kuhamagara kuri zino nimero ni 319 318 24 8 ubusa. Hama noneho ku bantu bakeneye kudukurikirana kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, bagenda kuri wezi3 akaburungu Rapid Run Logistics akaburungu net. Hama hariho n'ikindi kintu nashoboye gushira ku modoka zanje kugira ngo binyorohere mu buryo bwo gutahura ni imodoka yahe ni iki biri gute, kuko imodoka ishoboye kuba iri mwibarabara abadereva 10 n'abandi canke kuko umuntu wakora afise vision yo kuzokura cyane, canke mfise imodoka 20-30. Muri ico gihe rero biragora cyane iyo utakoze systeme y'ukuntu ushobora kumenya canke kuidentifyinga niyihe modoka biri gute, kuko umudereva ashobora kuguhamagara ndahana kabiruku ari umudereva birakorohera, ariko iyo ari nk'umuntu abonye umudereva ariko atwaza imodoka nabi ntibiba byoroshe yuko umenya ati umudereva wa, ariko kubari ati imodoka nimero 305 nkuko mubibona hano, umudereva aciye mu itara ritukura. Muri ico gihe nca ngenda muri database yaho nagerageje gutegura ukuntu nzohora menya imodoka byihuse, nkaraba 305 ni imodoka no kuvuga ni Chrysler. Maze kubibona yuko ari Chrysler, ncamenya nti okay iyi ni ya Dodge
itukura y'umwaka w'ibihumbi 2010 urumva muri ico gihe rero biranyorohera cyane kusumba uko nobaza nti iyo modoka yari kwirage imeze gute ifise ibara rimeze gute iki nukuvuga n'uwo muntu ahamagaye acabona yuko already nuwo ni company ikora bino bintu ntabwo turi organize ariko avuze ati imodoka 305 iri kurakora ibi nibi nkacamwa nti ndamenye uwo mudereva ndakemura ico kibazo baca bumva yuko turi organize mu buryo kanaka rero mu bikorwa byose by'ukora ni ngombwa canke ni vyiza cyane yuko wiyorohereza urondera uburyo bwo kwiyorohereza kugira ngo ibikorwa bigende neza kandi n'ababibona bamenye yuko byateguwe mu buryo bwiza ko bitubwiye turavuye kuri yindi modoka turabona niyi nk'iyi ntoya nayo ikora gute iyo ijya yari nini iyi ni ntoya iyi nayo bigenda gute iyi ni imwe mu modoka novuga yuko zihuta kandi zikora ibikorwa byihuse no kuvuga iyo umuntu twamuhaye nk'amatrip nka 15 18 10 11 no kuvuga iyi mu modoka za mbere zikoresha igitoro gike kandi zishoboye kunyaruka zigakora ibikorwa byihuse rero umuntu atwaza no modoka iyo tumenya ati ni naka turamuha ibikorwa bikwiye kugira ngo tumubyaza umusaruro. Okay, harizo twabonye nkuko we uri kurakurikirana urabona tuvuye kuri no modoka hanyuma izi nazo nizindi twabonye ziparitse hano. Iyi twabonye ko ari 310 iyi na 311. Izi ndibaza ziraha bivanye nuko turi muri kino gihe cya corona. Yes, izi modoka ziparitse hano kubera nkuko abantu benshi mu bimenya ibikorwa byarameze nk'ibigabanuka mu makampani menshi ni company yiwanje yabaye affected na bino bintu bya coronavirus nico gituma rero imodoka zimwe byabaye ngombwa yuko ndazigarukana hano zikaba tukaba twarindiye yuko ibikorwa byongera kwiyongera hama abakozi tubahamagare bagaruke mu kazi so zino zibiri ziri hano hari n'iyindi iri hajya inyuma gatoyi yes nawe nyene iriya ni ntoyi ariko yoyo iri mu rwego rwa VIP hariho abakozi ni kuvuga hariho mu bakiya dutwara hariho abusanga handitse ko VIP rero uwo yanditse ko VIP ni lazima umurungikira imodoka y'igitegetsi iboneka yuko gatoyi iri sawa kuko hariho nk'abantu bajya abantu usanga barakoreye igisoda ca Amerika hama noneho bakaba bafise amahera yo kubafasha muri bino bintu bya medical abantu ntabwo bafashwa nk'umuntu nka Dieudonné atigeze akorera igihugu hariho uburyo hariho care bahabwa muri buri kintu cyo mu buzima bwa misi yose. Okay, nkuko urikura bibona urabona ati izi ni imodoka ziraha wewe urikura dukurikirana imodoka ziraha bivanye na bino bibazo byabaye bya corona hanyuma tumeze nk'abasubira hariya muri iki gihe cya corona hari abantu bibonekana ko bahawe burya bufashwa na leta iha abantu bijanye no guhabwa amahera bivanye n'uko batariko barakora ikampuni yawe turiko turavuga no munsi ari abantu baza kubona ibikorwa vyawe bakaca biyumva ko boza gukora bakumva ko bo gukorera canke bagashaka kumenya uko biba bigenda wowe warabafashije nk'abakozi kugira ngo abaronke iriya mfashanyo leta ari maze iminsi itanga bivanye n'ibibiza vya corona. Kimwe mu itandukaniro ry'ikampani yiwanje n'ayandi makampani akora bino bikorwa nuko abantu benshi bakora bino bikorwa hariho ikintu ntakunze kandi buriya ngo icyo utagomba kuba gukorera ntugikorera abandi hari ukuntu ushobora gukorera umuntu canke company ugasanga kenshi nabibonye mu bantu biwacu abantu twavuye muri Afrika iyo dukoresha abantu ndashobora kuba ntahora business muganga we nka Biko iyo uje kunkorera kubera amenya hariho ibintu utamenya nkaca ndabigukorera muganga akwereka yuko ari byiza nubwo atari byiza rero muri kino gihe cya corona ni abantu babonye yuko ati kumbe hari itandukaniro riri hagati y'ikampani ya Dieudonné n'aya makampani yandi twahora tubona kuko hariho abantu benshi bahagaritse akazi ariko batigeze baronka ijya mfashanyo leta itanga ibyo rero biva kuki nukuvuga iyo umukozi akora akaba atari kuri W2 ico gihe leta ntimenya yuko ukora kugeza igihe uzokuzuriza amatagisi bakabona bati uyu muntu yaronse amafaranga angana uku ico gihe niho bagirana nukuvuga uri kuri 1099 ukaba uri wa muntu utamenya ukuntu ivya 1099 nukuvuga 1099 ni yindi classification y'umuntu abakora muri kino gihugu ntaba ari umu employee kandi ntaba ari n'umukoresha ariko aba ari umuntu ari hagati aho ngaho
yigenga umuntu yigenga ariko ni ukuvuga ibyiwe bimenyekana mu gihe aba agiye kuri potinga amatagisi yiwe swa ari nko mu mezi atatu canke inyuma y'umwaka. Ego. Okay, rero abo bantu babiri bose urabafise canke ukoresha W2? Jewe ico nahisemo gukoresha W2 muri kino gihe kuva ntanguye kubera W2 nabonye yuko yoroshe kuko hari ibintu byinshi usanga bitera ibibazo abantu benshi bugura amakampani mashasha nk'ibintu by'amatagisi n'ibintu bikunda gukora ku bantu benshi ariko nabonye mfise W2 mfise ikampani ikurikirana ibintu by'amatagisi yiwanje nta nubwo ari ngombwa yuko jewe mvuga ati reka nuzuza amatagisi ni kuvuga abantu genda reporting iby'amatagisi yabo ariko ico nkora maze gukora ibintu bita payroll nkabirungika birangiye nyuma y'amezi 3 kuba dufitaniye contract kandi hari amahera ndiha barafata amatagisi y'ikampani yiwanje n'amatagisi y'abakozi banje bakabiriportinga muri state no muri leta. Nkuko rero uriko urabibona twavuze ko dutegerezwa kuhishikira kugira ngo ubone bimwe mu biko mu vyakora nkuko twabivuze ni ku munsi wa Mungu yaba atari ku munsi wa Mungu tukabona n'abadereva babiri duhura bakatubwira ingene bakora muri ino kampuni. Reka tuve ngaha rero kugira ngo tugende mu biro akorera kugira ngo naho turabe ingene hifashe. Ni Steven Raphael nkabandi muri Iowa aho twagiye kuraba Dieudonné asanzwe akorera ubwo reka tuje muri office naho turabe ukuntu bigenda. All right. If you are in my system, can I give you a call back in about, let me see. Give me 12 to 15 minutes. Can I give you a call back after I go in my system and double check and see if, we have you? Alright, let me go ahead and do that and I will give you a call back, okay? Alright, thank you so much. You have a wonderful day. Ino office muyimazemo igihe kingana gute aha tugiye kuri ino office? Ino office turayimazemo umwanya urenga umwaka gatoyi ego imbere yaho twakorera imuhira ego. Okay, ku bantu bakora business bimaze iki kuba office ufate nka urana ko biboneka ko menga ukorera downtown niho ukorera mu gisagara nyene downtown bimaze iki kuba office canke ivyunguriki? Ikintu ca mbere iyo umaze kubana office ni nko kubana ni nka kujya ku umuntu iyo ugomba kurongora ugomba kubana inzu yiwawe iyo nzu abantu bakeneye kugutemberera nk'imiryango abavukanyi n'abandi baza bisunze ya address hajya ku nzu uba. Rero iyo ufite business nico kimwe ni vyiza cyane kandi biba bifite ipica nziza kuri company iyo ufita address y'ahantu muri public atari ahantu utari muhira atari ahantu hatamenyekana kuko nka hano ndashoboye guhostinga nka meeting ikomeye cyane kubera na ahantu muri public kandi nk'umuntu tuvuye nk'abano bantu ba hano abazungu abachina n'abandi bantu bariyumva safe kuba bokorera meeting hano kuriko kubabwira ngo jewe ngo office yanje iri muhiri wanje ngo tugene mu nzu wanje ngo muri salon ngo bariho dukorera meeting aho hantu bibaye too personal kuba babenje muri bwa buzima bwiwa bw'imuhira batagomba kwinjira ariko iyo ufise ahantu nkaha ukorera murahuriraho buri muntu yavuye wiwe haba murangije umuntu agasubira mu buzima busanzwe kandi niyo bariko bararaba kuri online bakurondera bakabona ukorera ahantu muri public nkaha urabona yuko winjiye mu bikorwa by'ukuri bishitse vyitwa ko ari kwiha value. Ni kimwe cyo kwiha value no guha value ibikorwa by'ukora. No kuvuga abakozi ntabwo ari ngombwa yuko bo bakorera hano batonda hano ku biro uretse yuko kenshi rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa bashika hano kugira ngo ndabahe nk'ibintu by'ama pay stub hariho nk'abakozi baba bakora muri no company yanje ariko bakaba bakeneye yuko
leta ibaho ubufasha bw'ibintu by'imfungurwa na bijya bita mitiweli mu rurimi abene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bamenyereye. Muri icyo gihe araza hano ku biro akinjira, ndaza kubereka aho umukozi yakira abashitsi biwanje akorera hashikira, no kuvuga aho abantu bose bashikira. Muri ico gihe rero baraza bagashika hano bashitse bakaza muri office, hariho umukozi nkoresha kubw'impamvu za mpamvu nyene zuko uno munsi atari umunsi w'akazi, nawe ntabwo yabonetse uwo muzungu nawe arakora byose, akora muri office, ariko rimwe na rimwe akaba iyo bikenewe nkuko nanje iyo bikenewe ngenda gufasha mu ibarabara nawe arafasha. Ariko icyo nagomba gusigura nuko abakozi ntabwo ari ngombwa ko baza hano, ariko buri gihe ku mugoroba barazana, iyo haheze nk'iminsi 2 canke 3 barazana raporo y'ibyo baba bakoze bakabishira mu biro, bakabiha umukozi wo mu biro, hama nawe akabikorera akazi, no kuvuga bimwe twita billing. Ego aha niho dusanzwe dukorera, je nkorera kuri floor ya 3, no kuvuga kuri etage ya 3, ariko kandi hano naho nkuno munsi kubera ari ku munsi umunsi wa Sunday atabakozi bakora, iyi miryango iba iri locked, no kuvuga iyo udakorera hano ushoboye kwinjira, ariko hari kano kantu ngaho cyufyonda nkeneye ugacufyonda hano, hama umuryango uca wuguruka. Ni kuvuga rero elevera, no kuvuga kijya kiduza abantu kiri hano, ugezeho urugurura kugira ngo uduge hejuru, igaca yuguruka. Aha rero tugiye kuri 2, aha niho wa muntu nababwira korera, no kuvuga iyo ushitse uravuga uti ndi hano nje kurondera Dieudonné. Muri ico gihe ndamubwira nti muhe kafi canke ikintu mu kunywa, umuntu ashobora kwerekana gatoyi kugira ngo abakeneye kubona ibintu byacu babone ukuntu bimeze. Hano naho n'ahantu hategurirwa kafi, urashobora kunywa icyayi, icyayi cyose. Ni kuvuga hano hariho microwave, so ni kuvuga uwo muntu barashobora kuza ari abantu barenze umwe. Izi ntebe hano zose nizo abo bantu bicarako. So tukiri hano nyene kuri 2, nagomba ndababwire kucerekeranye n'ibintu by'ama conference n'ibindi, nabyo tubikorera hano muri no floor ya 2. So ni kuvuga iyo mfise nka meeting y'abakozi bose, nkaziya meeting kaminuza, uvuga ati ngoma ntume ko abakozi bose, ndabarira uyu muntu agategura hano nka scheduling time. Muri ico gihe rero tuza reka ndahabereke, iyo mfise abantu barenga 10 n'abandi, muri ico gihe nca nkora meeting muri kino cumba. Reka noneho twugurure dushikemwo imbere. Aha ni hamwe muho dukora ama meeting y'abakozi, no kuvuga iyo mfise abakozi barenga 10 n'abandi ngomba gukorera meeting muri ako kanya. Muri ico gihe nkoresha kino cumba, murabona yuko ari cumba kinini, kikaba kirimwo projector, no kubona shobora kuzana projector nkayishira ngaho, hama nka projectinga kuri ico gitambara mubona, noneho nkakora meeting. Aha muri rusangi niho dukorera amanama ya buri gihe. Ariko rero tunasohotse tukagenda hano inyuma, hariho ahandi hatoyi haha, iyo mfise tuvuge nk'akanama k'abarongozi bo muri company yanje, canke kanama k'abakozi bakeyi, kuko si buri gihe, si buri nama zikeneye abakozi bose. Muri ico gihe rero sinkoresha hano kuko hano ni hanini, hari hahandi hano inyuma gatoyi duca tugenda gukoresha hano. No kuvuga hano naho iyo mfise abantu bari munsi ya 10 nkorera hano. Urabona hari akorera TV n'ibintu umuntu ashobora gukoresha ibintu bya conference call n'ibindi. No kuvuga aha niho dukorera meeting z'abantu bari munsi y'abantu 10. Murabona rero ku bantu bari bakeneye kumenya aho dukorera uko hameze, iki ni kimwe mu bintu nagombye kubereka, nko ku bintu by'ama meeting tubikorera ahantu nkaha. No kuvuga nk'iyi ni simu dukoresha mu buryo bwa conference, iyi ni telefone iyo dukeneye gukora meeting zo kuri conference. No kuvuga conference ni gukora meeting muri abantu murenga nka 5 canke 10 canke 100 bivanye n'ukuntu mungana.
muri ahantu hatandukanye. Nshoboye kuba ari umuntu ari mu Bwongereza ndi hano nkamubona kuri screen. Iyi ni kamera, iyi kamera ndayihindukiza ikaraba hano ku bantu, hama noneho iyi ni route ikorana n'iyi ntuze n'iyi TV, hama noneho ikaba ari simu. Ibyo umuntu avuze bica muri iyi simu bikagenda hariya, ariko noneho kuvyerekeranye n'amashusho amasanamu bica bibonekera muri ino TV. Aha naho iyi ni office yanje, ngo mashiremo code yamaze kuguruka. Nkuko nako ndabivuga, aha niho muri office yanje. Ko mubibona umukozi nababwira atashoboye kuboneka kuri uno munsi kubera ari umunsi wa Sunday, akorera hano, niho akorera, hama nanje nkaba nkorera hano. Aha niho nkorera ibikorwa byanje bya misi yose. No kuvuga iyo imirimo yose isabwa yuko nkora ntari hano yarangiye, nshanza kurangiriza imirimo yanje hano. Ego. So ubu turahuye rero, tugusanza usanzwe ukorera aha, nkuko wabivuze ati wamaze imyaka itarenze cyane. Nk'umwe mu gwaruka rw'abarundi ufise ahantu ukorera muri kino gihugu, ntabwo babigutera iyo uri kurakora ugakorera muri kino gihugu umaze imyaka mike, ugasanga ndetse ubu uri kuranakoresha ababene wacu b'abazungu? Ahubwo aho kuntera ubwoba, bintera inguvu kanaka zituma mbona yuko hari ikintu nagiye gukora muri ino si kandi ngomba kuzosiga nkoze ninava muri ino si. No kuvuga iyi Rapid Run nayitanguye mfise intumbero yo kwiteza imbere, ariko ubu sinkiyibona muri iyo foto. Ndayibona nk'ikintu kizohindura ubuzima bw'abagwayi n'ubuzima bw'abantu bakeneye amaronko. Yes, uratubwiye ati no kubikora canke ntibigutera ubwoba bivanye no kwivyo ukora. Hari benshi bishobora gufasha mu buzima bwo kubaho n'ubwo arafite amaronko, umva bibafasha kugira ngo babeho bivanye no ko baba bikoze. Ego, ni kirundi gike, ni kirundi gitera kitugora kubera nyene tubahanze y'u Burundi mu gihe kirekire, ariko samaronko ni kurondera ubuzima bwo kubaho nkuko nanje ndondera ubuzima. Ego, mu kiganiro twakoze kuri ndabivuge live. Hari abantu babajije, hari abantu banditse, turavuga duti twebwe tuzohishikira neza, tuharabe, tuzohashika kugira ngo abantu babone neza na neza ibiro ukoreramwo. Hari benshi batinya kugira risk canke kuba boronka ahantu adresse bakoreramwo. Niki wo babwira? Kubona je navuye muri Houston, ubu nkaba nicaye ahantu ukorera. Mwibuke kuri mwe muri ko murarorera twababwiye ati ni kuwa Mungu twari kuhasanga n'abandi bakozi. Nkabo baba batinya kuba bofata ahantu nkaha, niki kintu wobabwira? Ikintu cya mbere nababwira nuko biratwara amahera, biratwara amafaranga, ni yindi expense bawinjiye, ariko again icyo navuga nuko nubwo bitwara amafaranga ariko hariho value byadinga, no kuvuga byongera kuri business yawe. So rero no saba ariko badukurikirana batinya kuba bofata public space, no kuvuga public office, ko ari byiza cyane, kandi niyo leta ibona office ahantu ukorera hari public, bacha babona yuko hari intambwe uri kuratera mu rugendo rwawe rwo gukora business. Intuzeye ibiro nk'ibi bisabwa iki? Dufate nk'ahantu nk'ako harondera, bisaba wewe kugira ngo be prove, bisaba yuko uba ufise ibintu nyabaki kugira ngo ba proving baguhereze ibiro? Je novuga yuko nta bintu biri special basaba kugira ngo umuntu wawe muhibiro, gusa nuko icambiro of course ugomba kuba uri ushoboye kwa affordinga kuriha, ushoboye kuronka amafaranga yo kubariha. Cyo ni cambere novuga yuko kiri on top. Icya kabiri nuko ufise company canke uri umuntu ufise no kuvuga nimba ukeneye ko woba ufise office, ufise amahera yo kuyiriha canke ukaba ukeneye kuboneka mu buryo kanaka muri public. Okay, dufate nk'akarorero ndaje, dufate nka DSY Bishop. Turaje nka muri Iowa, turafise amahera yo kuriha.
kugira ngo baduprovinge kuraza ibintu byose muri Amerika usanga biri muri systeme. Hariho inamba bo bansaba ati nka state bisaba kugira ngo tumenye ko kweri wewe uri kurakora gukora abona n'inzu yako kugira ngo ironke bakubaza wabahe byagenze gute byifashe gute kugira ngo dufashe nk'abandi bantu canke mudufashe natwe n'abandi bantu baba bifuza gukota inzu nkaha muri Amerika dufate nk'ibiro vyaha aha downtown canke mu kindi gisagara umuntu yoba bamwo hari inamba kanaka canke hari ibyo basaba ati kugira ngo tuguhe nimba ushaka kubakorera dusaba inimero yini cya dusaba ibyo byavuye muri city ubamwo kugira ngo bitwemeze wewe uriwe n'ivyo ukora nivyo nashatse kubaza. Muri make ndibaza jewe ku ruhande rwanje ntavyo bigeze bambaza kuko simenya sinzi yuko wabarandavye online bakabona yuko ndi legit ni kuvuga bisigura yuko bakabona yuko nkora business y'ukuri ariko ico nzi cyo nuko urondera public space no kuvuga urondera office ntabwo bisaba yuko ngo baraninge credit yawe ngo barabe ngo hari ama requirement kanaka oya kuko natanguriye hano ntabyo nabonye ariko je gihe ninjira muri no office hariho abandi barendi road bayiko no kuvuga bayikotesha nagiye online ndababona ndabahamagara turavugana kuri telefone tumaze kuvugana kuri telefone ndababwira yuko nkenera office bambara bati uzoze dupanganye na appointment ndaza ndaraba barambara ibiciro maze kumbara ibiciro bampa contract ndasinya basi. Okay. Rero aha nyine umva urahakoreye niho wicaye niho usanzwe ukorera imirimo yawe ya minsi yose nka Diodone ni company yawe ubu tukubonye mu 2020 twizere ko 2017 ntiwari umeze nko kumeza ubu nitwo gusokoroza imigambi yawe ariko mu myaka nk'ibiri iri imbere imyaka 3 iri imbere Diodone ushaka kubona no Diodone turi kumwe ubu ameze uko afise no office canke ni Diodone ashobora kuzoba mwiterambere ari ubundi muntu haba hano muri Amerika niyo dusanzwe tuva mu Burundi. Ico no bari abariko barakumviriza nuko umwana w'umuntu imisi yose ategura kubaho neza abagomba ati nshikana ariko ikintu gikuru no kuba office vision na embouteillage ni kuvuga kuba si embouteillage cyo ni gifaransa sinzi ni sorry ibiko urumva upfa kwigiko cyo kuri ukaba uri busy cyane ya no kuvuga ya naringombye kuvuga yuko ugomba kuba uri umuntu ufise vision iyo vision nyene ukaba unafise intumbero kana ugomba kuzogerako iyo ntumbero abantu benshi turagomba kuba twoshika ahantu ariko ntidufise ibarabara dushika naho hantu jewe rero nka Diodone wo mu runo mwaka wa 2020 nyuma y'imyaka 2-3 iri imbere ndifuza yuko noba ndahandi hantu ntabwo no havugira kuri mic ariko hari ico abanyamerika bakunda kuvuga mu Congereza ngo ntuvuge cyane reka ibikorwa bivuge abari byo bivuga yego ariko ndizera neza yuko niyo twasubira kugirwa amahirwe yo gutembererwa na the HY Bishop ndazi neza yuko aho mudusanzwe uyu munsi atariho muzodusanga. Okay, kwiyumvamwo ko nka the HY Bishop twavuganye twarabonanye turavugana mugabo kwiyumva ko the HY Bishop ishobora gushika aho ukorera kubera iki wiyumvise mu kwico kintu cyo bari ciza ko Texas na Iowa si hafi cyane ni kure na cyane muri kino gisagara cha Saint Rapide usanzwe ubamwe wewe kugira ngo wiyumvemwo ati the HY Bishop ni muze why kimwe nuko ndi proud ibyo navuga ati proud ndanezererwa cyane n'ibikorwa the HY Bishop ikora kandi nkaba ndumwe mu bifuza yuko ibikorwa byanyu byotera bije imbere bikagera ku rundi rugero rero kuba ndi kumwe n'umurundi mwene wacu ariko arankora interview mfise kuba no hamagara abazungu nkabariha ko is all about money ni kuvuga byose ni ibintu abantu bakena amahera ariko bashoboye kunkoresha interview nkakora nkagira nti ariko kakanovera kubana n'umuntu w'iwanyu ukabona niwe ariko nk'ubu cyo tuvugira ikirundi mugaye yabari umuzungu twavuga icongereza ugasanga nko mu bantu biwacu nta muntu numwe iyi interview
ishitse ko ngo ayumve ataho ibyo turiko turavugana bombona amashusho ariko si benshi bo tahora message twaba turiko turaganira. Okay, nkuko waruhejeje kuvuga ukavuga ati ni vyiza ko iyo uri kurakora si vyiza ko wovuga ngo nzokora ibi ahubwo ivyo wokora canke ivyo ukora ni vyiza ko ari vyo uvuga akari vyo bigutanga imbere wewe ugasigara umva ubiherekeza mu abantu babonye ivyo ukora. Okay, kurundi gwaruka urundi gwaruka gw'abarundi uvuge ikintu kiva deep ku mutima ubabwira niki kintu ubabwira bivanye na experience umaze gucamwo yo gukora akazi warabidusigiye uri hariya kuri ndabivuge live naho ubona ugeze nk'abarundi wo babwira na cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ntibavuge ngo dukora ibi ahubwo ivyo bakora bari byo biboneka. Je kimwe no tangurira ko ndababwira nuko ikintu twoza turirinda nk'ugwaruka no kuvuga cyane ariko ibintu bita action bikaba bikeya ni kuvuga action bikaba bike ni kuvuga ibikorwa bikaba bike ariko amajambo akaba menshi. Umuntu ashobora kukubarira ati je nkora ibi nibi ariko agenda kora ibyo akora ugasanga nta yihari. Nkiri muri Afrika ndibuka yuko ari umuntu ashobora kuguhamagara ngo jewe ngo nkora hanaka ngo biruko nuko ariko washika hano wa pereza ukavugana n'abantu wumviza amakuru y'uwo muntu ukumva n'umuntu mbere ivyiwe ari hatari. Rero nk'ugwaruka ni vyiza yuko twogera gute twokora tugakorana umutima mwiza tugakora tumenya yuko ivyo turiko turakora ari biduteza imbere twebwe ubwacu na community y'abarundi ariko atari ibintu bigiye guteza imbere abandi bantu kwimvira ati tugende tubavuga kuko ushoboye kugenda uravuga cyane ugasanga bagiye urabwira nturi kurababwira mu buryo bwo kubahana kugira nabo bashika handi uri kurababwira kugira ngo babone umere nk'ubwara werekana yuko uri umuntu ukomeye kuri bo. Ntabwo gukora ibikorwa bituma ukomera ahubwo igituma ukomera ni iki wakoze muri community uhindura umuntu abo hindura nibo batuma uba uwuriwe. Alright, kugira ngo turangize ikiganiro akajambo kanyuma ushobora kubwira abagukurikiranye kuko bagukurikiranye muri ndabivuge live hari n'ikindi kiganiro waheruka kubonekamwo tweko turakora na Jo urabonekamwo none umunsi abantu bakubonye uri aho usanzwe ukorera akajambo kanyuma ushobora kubabwira muri rusange abarundi bariko baragukurikirana muri Amerika kwisi yose abashobora guhurana ibiganiro vya Deswa Bishop. Ikintu cyambere no barira abarundi bariko baradukurikirana ndabasaba cyane bakurikirane ibiganiro by'ukora. Ico ni ikintu cyambere ndabasaba. Ica kabiri nkabasaba yuko abarundi muri make ntidukunda gufatana mu nda ntidukunda gutezanya imbere. Nk'ubu wewe ufite urubuga rwa YouTube nkunda gukurikirana Facebook yawe nkasanga ama views ari mu bihumbi byinshi. YouTube nkasanga ni mu majana canke ijana nkimvira nti none kubera iki tutamusupportinga hose. Jewe iyo ngiye muri YouTube yawe nkunda gufyonda kuri kajya kantu agakengeri subscribe kugira ngo nawe bibe byo ku rankinga muri YouTube bakubone mu yindi foto. Ariko ndibaza nti kubera iki abarundi dukunda ibikorwa biko akora ntitumushigikire ntituriko turamufasha amahera ariko nuko nahajya ahantu ho gufyonda ukoresheje mouse ya computer bikatunanira kugira ngo tugende hajya ahantu dufyonda kugira ngo mu bundi mwaka nawe uzoboneka mu yindi picture mu bintu by'imbuga. Kino kintu rero nasaba abarundi ko buri gihe uko bagiye gukora muri YouTube kuba bishoboye bogerageza kugutera intege bakaza barafyonda hajya ahantu kuri subscribe na like hama kugira ngo muri kazoza nawe ibize bigire gute biguteza imbere. Ico cyari kimwe cyo kugufata mu mugongo. Hama ikindi babwira abarundi nuko nkuko namye ndabivuga tugerageze kuva muri wa muco wa kera umuco wo kubona yuko nakageza ahantu bitubabaza canke nakariko aravuga ikintu tukibona mu yindi shusho nyine atagombye kuyiha. Tube abantu twuguruse kandi duhindure amateka yabaye mu gihugu cacu mu buryo bwo guterana inguvu cyane mu gwaruka kandi twugurukira abandi bantu batarashikaho tugeze
iyo bariko batuganiriza batubaza bati ibintu bimeze gute mwashitse hano gute, ntituba abantu bo kugara connection zabo kubera batari ku rugero rwacu, ariko tube abantu bo kubiyegereza kubereka neza yuko birashoboka nabo bashoboye kuhagera baciye mu nzira bagiye berekezwa, kandi bagerageje kubana intege zo gukora bashoboye kugera ahantu kanaka. Murakoze cyane kuri mwe mwadukurikiranye, nkuko ubibona, nkuko ubona ibiganiro byagenze, tugushimire cyane ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane. Ku bakunzi rero mwariko muradukurikirana, n'urugendo twovuga ko rufasha iyo minota yose wariko urakurikirana iki kiganiro. Nkuko Dieudonné yabivuze, ico wewe ushobora kudufasha, ushobora gukora, gira subscribe, ugire share cyangwa commenting. Biragoye kuko n'igihe twatangura ntwari ku bantu bangana nk'ibihumbi 9 bagize subscribe, ariko urabona uko turiko turagenda ni buhoro buhoro. Byiza nuko wodufasha, kudufasha kwawe ukabimenyesha n'abandi bantu, ukadukurikirana kubera umworero ugukura kwanje cyangwa gukura kwacu nka The SOA Bisho ni kuri wewe, udukunda ukabikundisha n'abandi bantu, ukabitubwira kuko byose ni byiza. Ubwo rero hari muri Iowa hari benshi musanzwe mufise ivyo mukora, mbe ni gute mwokora, mbe ni gute twoshika wewe ukorera. Ushobora guca kuri website yacu, hari ukaraba process ngene zimeze n'ingene zifashe, ariko turashobora gushika hiyo, byose birashoboka. Du contacte kuri contact ubona kuri website yacu, cyangwa wanditse www.thesybisho.com, urashobora kubona hariya uko ibintu bigenda. Ushobora kuvugana natwe uga booking ko dushobora kuza hiyo, byose birashoboka nko kubibona ko twavuye muri Houston tukaza muri Iowa. Ubwo rero naho butaha birashika kaza bari next akazo bari wewe, nimbo twifuza, come on man, byose birashoboka, you know. Thank you, mugire ibihe byiza.